ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu nama nshingamateka. Muri kino kiganiro turabashikiriza ibijanye n'urugendo rw'akazi nyeniteka umukuru n'amashingamateka yagize mu gihugu ca Afrika y'Epfo, ibijanye n'ibikorwa vyaranguwe n'abubahwa ivyegera vy'umukuru n'amashingamateka mu ntango z'uku kwezi kwa Myandagaro uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Nkaba nongeye kubaha ikaze. Mu ntumbero yo kuja hamwe n'ibindi bihugu vya Afrika ngo bikomeze ubumwe n'iterambere rirama vy'uwo mugabane, umukuru w'inama nshingamateka nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe yaritabiriye inama y'ihuriro ry'amanama nshingamateka na nkenguzamateka zo ku mugabane wa Afrika. Yabaye kuva ku igenekerezo rya 31 mu Kakaro gushika ku igenekerezo rya mbere Myandagaro uyu mwaka w'ibihumbi 2026 mu gisagara ca Midrand mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Icivugo c'iyo nama kikaba cavuga giti: uruhara rw'imigenderanire y'amanama nshingamateka na nkenguzamateka mu gukomeza imigenderanire hagati y'amanama nshingamateka na nkenguzamateka z'ibihugu n'izo mu karere no mu guterera mu shirwa mu ngiro y'imigambi yategekanijwe gushika mu mwaka w'ibihumbi 2063. Aganutse rero avuye muri iyo nama ku munsi wa mbere igenekerezo rya 3 Myandagaro mwaka w'ibihumbi 2026 ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye, nyeniteka umukuru n'amashingamateka yamenyesheje ko intumbero y'iyo nama kwari ukurabira hamwe hagati y'abarongoye amanama nshingamateka na nkenguzamateka ya Afrika ivyaranguwe n'iryo huriro hamwe n'imigambi yimirije kurangurwa mu ntumbero yo gushikira imbonakazoza y'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika y'ibihumbi 2063 biciye ku migenderanire hagati y'amanama nshingamateka na nkenguzamateka ya Afrika. Basanze hakwiye kuzoshingwa amasezerano mbere agategwa ko imikono mu bijanye n'imigenderanire hagati y'amanama nshingamateka na nkenguzamateka y'ibihugu vya Afrika, gutsimbataza amanama n'umutekano, kungurana ubumenyi, iterambere ridakumira, kurwanya ubushomeri mu gwaruka n'ibindi. Haravuze ikibazo muri ibyo nyene by'uburere, haravuze ikibazo cy'umutekano, umutekano n'amahoro. Ico ni cyo gisanzwe kihari muri parlement panave basanzwe biga, ariko bure bavuga bati reka rero dushiremo inguvu kuko ingorane ziriko ziraza muri Afrika zirashobora kuzodusamburira Afrika. Ati reka rero dushiremo inguvu kugira ngo twengene twokuyamiriza ivyo bintu, kugira ngo twokumira ko kabi katuruka ku mutekano muke no kubura amahoro. Nk'ivyo nk'ubu muke mwibaza ibintu biriko biraba mu karere hani wacu, ibiriko biraba mu bihugu vya Afrika, ibiriko biraba inyuma ya Afrika mu Barabu, ibiriko biraba n'ahandi n'izindi ntambara uza wumva ngo ziri hafi kuvyuka. Mona kibaza rero muri Afrika ingene bizogena, rero tuvuga tuti muri yambona kazoza mu 2063 muri Afrika ati tuzoba ari ibihugu vya Afrika byose biri hamwe, Afrika unifie, Afrika imwe, Afrika ibona kumwe, Afrika iteye imbere. Ivyo byose ukabiraba ukabona ko bigoye. Ikintu bashize imbere kandi ni ibintu bijanye na inyigisho, guhanahana ubuhinga n'inyigisho, amaformation. Kuko muri ivyo baca bavuga bati none twokwerekana gute ku bintu ayo mashira hamwe ari muri Afrika y'abashinga amateka n'abakenguza amateka muri Afrika, ati twokora iki ku nyungu z'abamwe n'abandi. Ikintu cyambere bavuze bati twiga amategeko atomoye, amategeko ahari tuyakosore, twige n'ayandi atomoye, noneho tuyahereze amaparlema, tuyahereze inama nshingamateka nkenguza amateka zo mu bihugu kugira ngo baze barabe ico bokuramwo, ico shobora kubafasha. Aha mugabo bica bigorana kukurumva ibintu biva hejuru imanuka. Rimwe na rimwe haraho basanga ibyo mu bihugu bifuza gukora ugasanga biratandukanye
n'ivyavuye muri iyo nama nshingamateka muri Afrika. Aha rero kana kabazo ariko nako bazogenda bakiga. Hariho n'ibindi bibazo bitari bike cy'ukubana hagati y'abantu, ibibazo bijanye n'akazi, ibibazo bijanye n'abakungana, sinzi ko nova kungana, mugani ikibazo c'abakenyezi, ikibazo c'ubushomeri, bavuga ngo abakenyezi bashobora nabo kwibeshaho mu gihe batakiri kumwe nabo bubakanye, eka naho bubakanye ayo kugira ngo babeho nabo bumva bashoboye kwifasha, autonomy, kwifasha. Abashomeri nabo bakaronka akazi, abo baje bakaronka akazi, kandi bivuga no kubarondera akazi navyo birimo. Ibyo byose navyo vyarizwe, vyaravuzwe mugabo n'ibindi. Aha rero muri make novuga nti iyi nama yari nama yo guca turaba evaluation, kuya twisuzume tubicishije mu bashinga amateka muri ya zamanama y'amashinga amateka n'abakenguza amateka. Muri ikimwe twavuze cya diplomatie parlementaire, no kuvuga ingene abashinga amateka bashobora gufasha Afrika kugira ngo noneho ibihugu bibane neza, ibihugu abene gihugu bivye bihugu byose babane neza, gutyo ibintererano koko ikomeye y'abashinga n'amashinga amateka n'amanama ngenguza amateka. Nyeniteka umukuru n'amashinga amateka akavuga kandi ko igihugu c'u Burundi kigeze kure mu bijanye no gushika kuri yamuna kazoza ya Afrika gushika mu mwaka wa 2063, kuko igihugu c'u Burundi gisanzwe kiriko kirashira mu ngiro imbona kazoza y'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Twe no babwira yuko muri ivyo byose no kuri igihugu c'u Burundi giteye kure, giteje ico gikorwa imbere tugana iyo mbona kazoza mu 2063, kuko ari imbona kazoza iwacu y'ibihumbi 2040 igihugu kigaburira imbona muri 60 cyari igihugu giteye imbere. Murumva 60 abasigaye imyaka itanguye muri 63, murumva ko turi mu nzira nziza. Hariho nibindi bikorwa byinshi turiko turakora, n'ibintu byo kubana n'abene gihugu, ibintu byo guhagurutsa abene yo kugira ngo koko bikorera imigambi mu byo twise amasosiyete cooperative, amasosiyete amwe yo gukorera hamwe zasangwe n'abandi, kandi masosiyete menshi ari kugenda avuka. Ibyo byose no kugira ngo yambona kazoza 33 tuze tuhashike tumeze neza. Ibyo byose nibikwa turiko turakora. Ikindi gikorwa gikomeye nuko twinjiye mu mugambi, uyu mugambi wa budget programme, aho uhera ku bikorwa amahera kazoza nyuma. Uyu mugambi tugejeje ku mugambi mu bihugu byinshi, iyo migambi ntayihari. Umuntu akibaza ari ingene ibintu bizoca bigenda binyaruka muri yo mbona kazoza 63, umuntu akabona kabisa ko bakiri nyuma cyane. Ngibyo bikeyi umuntu yobabwira kugira mwumve ko igikorwa kirahari. Ariko naho biruko Nyeniteka amenyesha ko basanze hari intambamyi zijanye n'ikena y'uburyo bw'amafaranga. Ubasha bw'ihuriro ry'amanama nshinga amateka na nkenguza amateka ya Afrika bugarukira kuguhanura no gutanga intumbero gusa, ridafata ingingo, hamwe n'indyane hagati y'ibihugu n'abene gihugu bavyo tuma Afrika itiyunga ngo igira ubumwe maze bose bakavyumva kumwe. Umukuru w'inamashinga amateka akavuga ko hariho umwizero ko izo ntambamyi zizotorerwa umuti buke buke, ko ngo ntawuvuka rimwe ngo yuzure ingovyi. Nkuko biri mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi mu ngingo yaryo 179, inama nshinga amateka yamikorana buri mwaka mu isasa zisanzwe zitatu, isasa rimwe rimwe rikamara amezi 3. Inama nshinga amateka yaruguruye ku munsi wa mbere igenekezo rya 3 Myandagaro umwaka wa 2026. Isasa risanzwe rya Myandagaro uyu mwaka nyene, ibirori byabereye mu ngoro y'inama nshinga amateka mu Kigobe, bikaba byari birongowe n'icegera ca mbere c'umukuru n'amashinga amateka, umushinga amateka Fabrice Nkurunziza, ku izina rya Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe, yari mu rugendo rw'akazi hanze y'igihugu. Mu ijambo yashikirije
icegera ca mbere c'umukuru n'amashinga amateka yamenyesheje ko igihe c'akaruhuko bahoramwo kitabaye igihe co kwicarana mba, ahubwo cabaye igihe c'ibikorwa vyo mu ntara hagati, aho abubahwa abashinga amateka babaye hafi y'abenegihugu. Kiba kandi igihe co gutsimbataza imigenderanire n'izindi amashinga amateka hamwe n'izindi nzego. Mw'isasa risanzwe rya Myandagaro mwaka wa 2026 ritanguye, inama nshinga amateka izobandanya inshingano zayo yatorewe n'abarundi bo bene igihugu. Muri zimwe mu nteguro z'amabwirizwa ziri ku rutonde rwarungitswe na leta zizokwigwa harimwo integuro zitatu arizo zizi: Sur le plan législatif, l'Assemblée nationale compte analyser et adopter les projets de loi qui ont été envoyés par Kubijanye n'amabwirizwa, inama nshinga amateka itegekanya kwiga no kwemeza integuro z'amabwirizwa zarungitswe na leta zikurikira: Premièrement, le projet de loi portant accès à l'information. Integuro y'ibwirizwa ritunganya ingene abenegihugu boronswa amakuru. Deuxièmement, projet de loi portant modification du décret loi numéro 1/. Integuro y'ibwirizwa rihindura itegeko bwirizwa nimero 1 agakwego ubusa 16 ryo kwa 2023 ruhuma umwaka w'1993 rifata nk'icaha kwiba ibibazo bituma abanyeshuri bunguruzwa mu mashuri mu bice by'amashure canke kuronswa impamyabushobozi. Integuro y'ibwirizwa rigenga amasezerano no gufashanya hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Angola kubijanye no gukuraho impushya zo kwinjira muri ibyo bihugu bibiri kubakoresha ibitabo by'inzira by'icubahiro n'ivy'akazi. Yatewe ku mukono ya Addis Abeba kwa 12 ruhuma umwaka wa 2026. Pour les titulaires de passeport diplomatique et de service signé à Addis Abeba le 12 février 2026. C'est au cours de cette session parlementaire ordinaire que débutera la saison culturelle A. Ni muri risasa risanzwe azotangura irima ry'agatasi. Mu ngendo tuzogira mu bene gihugu tuzobandanya tubahimiriza cyane cyane ugwaruka n'abari mashirahamwe koperative kugira biteho na ntaryo uburimyi. N'amashinga amateka irateye intege leta y'u Burundi mu twigoro iri kwiragira kugira abene gihugu baronswe ifumbire ku gihe no gukurikirana abarimyi. Ikindi nuko irisasa risanzwe twuguruye buca umwaka w'amashure utangura. Nk'abaserukira bene gihugu dutegerezwa guherekeza leta mu kwigisha ugwaruka kuko ubumenyi ari bwo urupfunguruzo rw'iterambere. Ces enfants car la scolarisation est la clé du développement. Honorables députés, notre mission au cours de cette session est claire. Bubo abashinga amateka iyo tujejwe muri risasa kiratomoye kuronsa igihugu amabwirizwa meza, kugenzura no guherekeza ibikorwa vya leta kugira urugendo rugana yabona kazoza ya 2040 na 2060 munyaruke. Turemeza neza ko tuzorangura uko bitegekanijwe imwe twatorewe n'abene gihugu. Convenablement les missions pour lesquelles nous avons été élus par nos concitoyens. Enfin, mu guheraheza kw'izina ry'umukuru w'inama nshinga amateka Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe turamenyesheje ko twuguriye icese ibikorwa by'isasa risanzwe rya Myandagaro umwaka wa 2026. Nous vous remercions. Mu gihe isaswa ryandamukiza umwaka turimwo 2026 ryaranzwe no kwiga no kwemeza ibwizwa rigenga amafaranga leta izokoresha ku mwaka, iri sasa rya Myandagaro rigiye kwitaho cyane gusuzuma uko aya mafaranga ariko arakoreshwa. Inama nshinga amateka ikaba ishimira inzego z'igihugu ziriko ziritaho gushira mu ngiro yandinganizo nshasha ya budget programme, aho amafaranga akoreshwa hakurikijwe imigambi iba yateguwe. Muri iryo jambo ryo kugurura isasa risanzwe rya Myandagaro, icegera ca mbere c'umukuru n'amashinga amateka yarashikirije ko mu gihe Uburundi buheruka gutegwa iteka, aho nyene icubahiro umutambukanyi wa nyene icubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi yaronkeje ubushimwe butandukanye n'amakungu, inama nshinga amateka iramukeza ku bikorwa vyiza arangura ku neza y'abene gihugu
bikaba bibera abandi akarorero. Muri ya ntumbero yo kwegera bene gihugu babashize imbere, abubahwa abashinga amateka barifadikanije n'abavuka komine ku munsi wa gatandatu igenekezo rya mbere Myandagaro mwaka wa 2026 umunsi mukuru w'amakomine. Muri komine Rutana mu ntara ya Burunga, ibirori byo guhimbaza uwo munsi mukuru byabereye muri zone Gitaba, bikaba byatewe iteka n'icegera ca mbere c'umukuru n'amashinga amateka, umushinga amateka Fabrice Nkurunziza. Umunsi mukuru w'amakomine nakaryo keza ku bavuka komine ko guhurira hamwe bakaganira, bakiginana, bakarinjora, bagasangira, bakongera bagashikirizwa ivyarangura hamwe n'imigambi yimirije kurangurwa. Ivyo navyo bihagaze hanini kunagura ibiterwa njabuka amazi nk'ikawa n'amavoka, kuronsa amazi meza n'umuyaga nkuba abenegihugu, hamwe no guhimiriza abenegihugu gukorera hamwe mu mashirahamwe koperative. Maze gukenguruka ivyarangura, icegera ca mbere c'umukuru n'amashinga amateka yarashimye umugambi washikirijwe ugiye kurangurwa wo gutunganya ikibanza ca komine Ciratiro hamwe n'imisi mikuru. Akaba yaciye hanura abenegihugu gukomeza ingo n'imiryango, gukingira ibidukikije, nayo indongozi n'abahuza bo ku mitumba abasaba kwakira no gutunganiriza neza abenegihugu kugira ngo imanza zidakenewe zigabanuke. Muri ivyo birori abenegihugu bitanze gusumba abandi bakaba bashimiwe. Akaba rero kabaye n'akaryo ko kwiginana, abavuka komine bagasangira ibifungurwa n'ibinyobwa kavukire. Begi wanyu ubona hakenewe ibiki? Harakenewe amashure, harakenewe amavuriro, amazi meza ya Rusengo. Muri komine Ruyigi naho mu ntara ya Buhumuza, icegera ca kabiri c'umukuru n'amashinga amateka, umushinga amateka Busesi ya Nkizimana ari kumwe n'abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe mu ntara ya Buhumuza, yifadikanije n'abavuka komine ya Ruyigi mu guhimbaza uwo munsi mukuru. Mu ijambo yabashikirije, yabibukije ko komine ari ya bose kandi ko intererano ya buri umwe wese ikenewe mu iterambere rya komine no kugira Burundi bushike ku mbona kazoza y'Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040 n'Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Uburundi bwifashe buhera mu ngo zifashe. Umushinga amateka Busesi ya Nkizimana akaba yaciye amenyesha abavuka komine ibiranga urugo rwifashe. Ivyo navyo ni urukundo, gutegurira hamwe ibikorwa by'iterambere, kwitaho amagara y'abagize umuryango, uburaro bwiza, akazu ka sugumwe n'ubwogero, gufungura neza, kwigisha abana isuku n'ibindi. Eka n'abandi bavuga komine barashikirije intererano zofasha guteza imbere komine yabo. Babicishije mu dukino, abenegihugu barerekanye uruhara mu gushikana igihugu kwa ryaterambere rirama. Ivyo navyo bigakorwa ugutanga amakori ari yaheza akagaruka mu gufasha kubaka inyubako rusangi nk'amabarabara, amavuriro, amashure n'ibindi. Kuri uwo munsi kabaye kandi n'akaryo ku bavuka komine ko gusangira ibifungurwa n'ibinyobwa kavukire. Avuka komine twese mu mirimo itandukanye dufise, imuze dushira ingufu hamwe duteza imbere komine yacu. Duhamagaye mu maso n'umuyede, turatumiye umurimyi azana iyo suka maze turime kijambere, badandaza muzana imitahe tudandaze maze dutere imbere komine yacu bakarorero. Komine ni kwanje, ambe, komine ni kwawe, ambe, komine ni kwacu, ambe, ni muze twikoreye, ambe. Begi wanyu ubona hakenewe ibiki?
harakenewe amashure, harakenewe amavuriro, amazi meza yabuzeho, amabarabara meza, uburaro bwiza, ukwibera mu bigwatima, ububare bwiza kandi bw'isuku, amabotike meza, amasoko ya kijambere, maze dutanga amatagisi, tuyatanga n'umutima mwiza, tuyatanga atakwidodoba. tukiri aho nyene muri komine ya Ruyigi umunsi wa gatanu igerekerezo rya 31 mu Kakaro icegera ca kabiri c'umukuru w'inamashinga amateka umushinga amateka Busesiya Nkizimana ari kumwe n'abashinga amateka batowe mu ntara ya Buhumuza yaritabiriye inama y'imvukira za komine Ruyigi asanzwe avukamwo. Iyo nama ikaba yari iyo kurabira hamwe bikuru vyaranguwe na komine mu mwaka w'2025 ushira w'2026. Ivyo vyaranguwe na komine Ruyigi bikaba vyashikirijwe na musitanteri w'iyo komine Diane Niyibitanga. Bikuru mu vyaranguwe mu mwaka wa 2025 ushira w'2026 ibijanye no kubaka inyubakwa ya komisariya ya Kirambi, kurangiza inyubakwa y'amanama ya zone Rusengo, gusanura amasoko 25 y'amazi, gushigikira abafise amikoro make, gutunganya neza ikibanza cakira ba mukerarugendo ca Ngarama n'ibindi. Mu mwaka wa 2026 ushira w'2027 komine Ruyigi itekanya gushira umuyaga nkuba mu bindi bibanza bitandukanye utari bwashikemwo, kuronsa ibikoresho amashure, kubaka ubwiherero rusangi, kubandanya ibikorwa vyo kuronsa amazi meza abene gihugu, kubungabunga inyubako rusangi n'ibindi. Afashe ijambo icegera ca kabiri c'umukuru w'inamashinga amateka umushinga amateka Busesiya Nkizimana yarashimiye musitanteri wa komine Ruyigi, acahamagarira abanyaruyigi gukorera hamwe kugira dugirize ikivi hamwe c'iterambere. Yabasavye gushira mu ngiro ibikorwa bive mu majambo, kugwanya imiriro ya Nyakanga no gukomeza gusenyera ku mugozi umwe ku neza y'iterambere ry'abene gihugu. Icegera ca kabiri c'umukuru n'amashinga amateka akaba yasavye indongozi muri komine zo kwegera abene gihugu bakamenya ivyo bakeneye. Abene gihugu nibo babona ibikorwa bakeneye, hanyuma namwe mugaca mubishira mu nteguro y'ibikorwa bizorangurwa. Ari naco gituma hageze planification muza muragira ingendo mu mazone mu mitumba itandukanye, mukamenya ibibazo bihanze abene gihugu, hanyuma mugaheza mukabishiramwo hamwe. Hamaze gutorwa bije abantu batagaruka bavuga ati twebwe ibi twari tubikeneye, turakeneye ibi, turakeneye amazi aha, ugasanga hari haho mutari muzi ko amazi akenewe ngo mube mwarayashizemo. Rero muzoze muragikorerako cane. Hanyuma kandi mwaya mafaranga nyene mu nteguro y'ibikorwa twavuze yuko abashigikira leta baza gushigikira ibikorwa byamaze kurangurwa. Ico gituma bige bikorwa biba byaranguwe na komine, mwebwe muca musigara mwerekana iyo uburyo buba bwaraje buva. Yabasavye kandi gukorera mu makoperative, kwirinda imiriro ya Nyakanga, guca imikobeko no gutunganya za nyabarega kugira baronke umwimbu mwiza. Thank you.
ku mugoroba w'uyo munsi asozera ibikorwa by'uwo munsi icegera ca kabiri c'umukuru n'amashingamateka ari kumwe n'abubahwa abashingamateka batowe mu ntara ya Buhumuza yarashikirije agakemanyi kagizwe n'ibiharage, ibigori, amata n'isukari ikigo kireze abana b'imfuvyi ca Muremera kiri muri komine Cankuzo mu ntara ya Buhumuza. Umushingamateka Busesiya Nkezimana akaba yamenyesheje ko ico gikorwa cakozwe mu ntumbero yo gushigikira abari mu ngorane narijya wari usanzwe ari umunsi mukuru wahariwe gushigikirana. Urongoye ico kigo nawe nyene akaba yarakengurutse uwo mutima w'urukundo asaba n'abandi babishoboye kubandanya bashigikira ico kigo. Aha hakaba ari hano dusozereye kino kiganiro, turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiranye naho ubutaha.